mu bisanzwe Yesu ntakorera mu isi, ntaba mu isi, ari mu ijuru kandi ntafise umubiri wo kuba mu isi. Ikiri mu isi gifise autorite yose ya Kristo iva ku mutwe wa Kristo, gifise possibilité yo guhangana n'ibibazo by'umwiza bya Satani, gifise possibilité yo kwinjiza ibihugu mu muhamagaro w'Imana, gifise possibilité yo kuvyura urunganwe umyaka ku myaka, hakaba ama generation akorera ubwami bw'Imana. Ikintu gifise autorite yo kubloka no gufeza obstacle ku mugambi wa Satani, eh bien ni shengero rya Kristo, ni jewe na wewe. Hari igihe rimwe na rimwe twibaza yuko ubutumwa bwiza ari instrument yacu yo kubaho no kugira amazu meza no kugira ibiduga no kugira gute. Reka nabwira ikintu kimwe, ego birakabaho turakabigira, ariko ngenda ngo n'abadakijijwe ibyo barabifise, kandi ofo nta satisfaction bizana, kandi ntabihindura umugambi wa Satani. Kuko Satani hari abantu areka akabagira aba milliardaire baciye muri crime canke baciye muri vente ya opium canke ya cocaine bagacika aba milliardaire, nawe harabareka bakaba aba milliardaire. Ibintu nibishobora gufasha umuntu, kandi ibintu nibishobora gutuma Satani agwanywa. Ikintu gishobora gutuma Satani agwanywa ni shengero rya Kristo. Nitwe dufise ububasha, nitwe twahawe izi nkomezi zo guhindura amateka. Ibyo tubifise cyangwa tutabifise, ariko dufise n'iyo autorite iva ku mutwe wa Kristo, nitwebwe shengero.